iyo nokwita umugambi waje uciye mu bushikiranganji bwa EAC hamwe n'imico kama, aho usanga ari iyo bita Confegesi ngo muzi ko ari ihuriro ry'amaministeri yose avuga igifaransa ari ku isi ajejwe urwaruka. Hanyuma iyo projet twarayiganiwe n'ibindi bihugu, twari benshi hanyuma turayitsindira, aho rero usanga ijyanywe n'ibyo kwitaho no kwitwarika urwaruka rw'abigeme biciye mu nkino ureka abandongo basketball. Ubu rero twaje kugura ku mugaragaro hamwe n'indongozi z'abarongoye ministère iki gikorwa cyo kurondera no gushigikira abandi bana babigeme batari basanzwe bakina basketball, bajya usanga bari mu makartier atitaweho canke ibibanza bimwe bimwe biba vyaribagiwe. Rero uyu munsi murabona yuko hamaze kuboneka abakinyi, harimo n'abakoce batari basanzwe bamenyerewe, bajya bakoca mu ma equipe azwi kugira ngo nabo bigishwe gutoza abo bakinyi. Akarimo n'abarubitre bashasha shika 25 nabonye bariko baratozwa kugira ngo byose bigende neza, bakazaza bakigishwa ibyo no kwita la santé reproductive, byerekeye amagara ajanye no kwibaruka. Ari naco tumwe twakwanye na projet na organisation bita BSRF, nayo nyene izoza ikigisha technique ishingiye ku yo bita Tackle Africa. Rero nibaza ko uno munsi ari ukuba ku mugaragaro cyo gikorwa, mbere akandi n'icizero gihambaye kuri federation yacu ya basketball ko hagiye kuboneka kandi matara muri kazoza azoza gusubirira urundi rwaruka abari basanzwe bakina. Tukanashimira leta ikadushigikira na conference ikadushigikira n'abandi bantu bose bagiye barakorabora, aho tuzogenda turasubira nk'amatere amwe hariyo twamaze kwidatifya tugashyirako ama ano, tugasiga tumwe tugasiga uturangi ku matera amwe n'ibindi muri iyo projet ntatari niniya cane, turatwo bizogenda neza. Murakoze. None kubera iki tubona ari urwaruka rutoya rw'abigeme gusa muri komunasoma, ni kubera iki? Ni kubera yuko projet itunganijwe kandi ukeneye kurera impene canke abari bose ahera uruhongore. Niyo bakeneye kuregwa ubwa mbere kugira ngo bakure bafise iyo discipline basketball, tugiyemo n'ama detection de talent kugira ngo banagomba na projet nitwananya twikora tuze tubone inyungu zavuye muri iyo projet. Kuko iyo ugiye gufata abantu bakuze cyangwa bamaze kubimenyera, hari igihe byo tugora kumenya yuko hariho akamaro twamariye, kuko abakuze bobo basanzwe bashigikirwa mu migwi yabo, basanzwe bashigikirwa n'ama organisation. Nabari muri twatoye kandi ngo ni bato gusa, twatoye abantu bari twakoreye kuri projet rero gushira mu ngiro rya projet. Murakoze. Na federation ya basketball mbere uno munsi twagomba gushimira cyane cyane uwirongoye, kuko yatagira umutima wo gushaka gukora n'abandi ntibyari kuboroha, ariko uraciye ku bukerebutsi no ku byifuzo byiza yari afise niho twumvikanye gushika ku bamenyi. Ntibyari byoroshe, ariko uyu munsi twashitse, Imana ihabwa icyubahiro kubona kino gikorwa gikunze. Navuze rero yuko igikorwa nyamukuru ari cy'ukuri bino bibondo biri hano, kuko twebwe dushite imbere iteka ry'umwana. Iteka ry'umwana risigura yuko umwana kuva akiri muto tumuherekeze gushika kure, abona akurikira bakuru we, afise ivyiyumviro vyiza bimuteza imbere. Muri kano kanya rero muri kino tubaga tukora umunsi nk'uko ari kwivugwa urongoye federation, la promotion de la santé sexuelle et reproductive des jeunes filles à travers le sport, nous l'a fait aujourd'hui à travers le basketball. Kuri cyangwa gutanga dushimire Confegesi yo yemeye gushikira uno mugambi. Bino bibondo rero turavuga nta muhungu arimo, ikintu cerekeye umwigeme. Umwigeme bikirumara mu rugo, bikirumara mu gihugu, nk'uko ubuserukiye federasiyo twivuga. None bagomba gusaba abantu bose bari impliqué muri kino gikorwa yuko nawe tuvuga basketball turi muri sport, cyane cyane twiyumvire icyujugo turimo, kuko umwana ajya muri sport arakeneye izindi nyigisho. Mu minsi iri imbere tuzabasanga ku TV, tubashigikire, tubigishe igituma kino kintu ino teme ivugwa muri iyo sasa ya santé sport.
nagomba rero gutengukira cyane cyane ubitanze uravye kuri bino bibondo biri hano urabona yuko ari abana bashasha atanu yakina basket. Ico kintu nagomba nsabe cyane cyane abarongoye federasiyo bose muri bikomera amashi byerekana yuko twakurikiye umugambi kuko tukora turi kumwe. None ntitwavuga ko byose ziriko bigenda neza, ariko uno munsi turenzeho kurusha bibe byiza kugira ngo nibakurikira ushobore kugira amahirwe yo gutsindira n'undi mugabo uzokurikira muri Confederations. Muri ubu mbere kumarira ino jambo nagomba kandi gusaba abarongoye federasiyo uko twabitangiye muri kino gikorwa muri kino gihe. Iyi ni intango, ibiri imbere ni byinshi. Twizere yuko nibikurikira twebwe turugura amaboko bene turabise twese tugomba dukorana dushira imbere inyungu y'umwigeme, inyungu y'umwana. Nabasubiye rero nshaka kubakengurukira ndabifuriza mwese kuroranirwa, ndabifuriza mbere na réussite yo turakora kugira amahoro. Le Burundi Child Right Forum c'est un réseau y'amashirahamwe agera 200 akorera mu gihugu cy'u Burundi. Ayo mashirahamwe akaba arimo cyane cyane akoranira hagati y'abana. Rero ayo mashirahamwe intumbero yacu no kudushikira cyane cyane kugwaruka baje bakiri bato duciye mu bana cyane cyane mu bana. Rero dufashe rero bano bana twakoranye turi kumwe na Federation Basketball ni ko hari umugambi wa santé et sport la Federation ya Basketball y'u Burundi yo yazanye umugambi twakora umugambi yo yakora mu byerekeye sport. Hama tubwe naco tuzana rero tubwe ubumenyi bw'iwacu ku byerekeye la santé sexuelle et reproductive chez les jeunes filles. Kuvuga yuko no kwerekana cyane cyane muri bano bana bakino gihe ugiye kubirana kuja mu nkino, ugiye mu nkino muhura n'abantu benshi, ugiye mu nkino y'abantu benshi mu mugambi y'igeme kenshi ari abigeme benshi batwara cyane cyane bakunda gusanga batwaye amada bari kubera sport. Hari n'abandi bigeme usanga batazi ingene bigenda mu kwimenya indwara zica mu gitsina. Ibyo ni numbero y'uwacu kwigisha abana cyane cyane kubyekera la santé sexuelle, ukuntu bo kwifata biciye muri sport. Cyo gituma rero muri sport rero sport itufanye bitakuzo kuronga abana benshi baje hamwe hama tugatubiranga amahirwe yo kwigisha abana ivyerekeye ibyo bya santé sexuelle reproductive. Mbega muri izo nkino za basketball turavye yuko ari gitwa ciza mu gihe gukora cyane cyane cyo kwigisha abana y'abakiri bato muri basketball. Mbega nk'abana badakina basketball bobo ntaco muzobafasha ariko basanzwe bakunda ugo rukino ariko bataronsa ayo mahirwe yo kumenya ugo rukino kugira ngo ashobore kurukina. Nako cyane gose nico twavuze nyene intumbero y'ikino kugira ngo basketball igire iki ishobore guhamagara abana baje gukina baje gukinira cyamaza n'abaspectateurs. Baya spectateurs nibo abana bose mu kibano bazaje gukurikirana urukino niyo cyo tandwa tudufuturongera kaje kugisha rero abo bana bose abakina n'abadakina kugira ngo bamenye baronke ubumenyi kuvyerekeye santé sexuelle reproductive. Ikaba ari kimwe mu kintu muzi muri kino gihe bana kukoreka ikibazo cy'umwaka w'icenda aho abana bagera ku 2000 abana batakoje ikibazo kuri gace kuri benshi batwaye amada ane bingwara nyinshi cyo kujo gitsina donc muri numbero mu cyo gihe turonsa abana benshi bakiyukina n'abajya spectateurs babaje bose zo kuja twigisha bya santé sexuelle. Mbere muri migambi tse no mutanguye mbere kujya ku mupira basketball mu kigo gusa uryoshe cyo kwera kandi kajya hose ukurondera kurusha bonandi manuze andi masima life skill turigisha gishuka kose kwaje kuri terre mbere birabahungu abakobwa bonyene mbere n'abahungu n'abahungu nyine n'abakagiramo ubumenyi byeke byo tugiye gukora. Mbega no musi ico igurwa mu gitanguje nga mu gisagara ca Bujumbura twiteze yuko mwoshika hagati mu gihugu canke bizotangura nga mu gisagara bereye nga mu gisagara ca Bujumbura. Uyu mugambi kujukuri ngangurira byo bivuze ni mugambi zo kwa munara zibiri ko ni projet pilote twatanguriye turi kumwe n'icyo cya Federation na President Federal Federation ya Basketball Burundi zibera mu gihugu muri Bujumbura n'ingozi mu misiri n'abantu bashikana bona dutere iruze jikire bari ngozi n'ino ngo nyene basigure ko igikorwa turakora muri rusange. Umugambi ugiye kumara igihe kingana gute kugira ngo yaba abana bakiri bato bifuza yuko nabo nyene mu boshika muri uwo mugambi kugira ngo bashike ko uwo mugiye kumara mu ngara kingana gute mu gihe atabaca atavyo kunyegeza birimo. Kuvyukuri uno mugambi bazo barameze 6 ariko twese ameze 3 n'umugambi uzobandanya uko ni numbero twese kujya ku sport kujya ku federation akazi kari kugisha umupira w'amaboko basketball atiba akazi kacu kwigisha abana uguhinduka bikiye mu bintu byinshi baravuga makopesa na vimeshi tandukanye sikiri cyuno munsi gusa gite ukivuga gitangwe no munsi kimaze iminsi ko kirakorwa mu bindi bice tandukanye no misiri imbere hose bikora kandi hose atandukanye.